rusangi tumenya yuko ubutinyanka ni n'umubiri n'igihe tuteza kubamwo n'igihe cacu rero igihe umuntu arimwo arimenya kwimenya naho witegura muri vyose ni kuvuga yuko iyo uzi ko ingorane z'abana bakiri bato canke z'abanyeshure ntamenya ati mbega ni ryari mbega ni gute biragoye kwiharurira wenyene azabona bibaye ivyo rero ivyo azabona bibaye mu mutwe atabipanze nivyo bice bimustressa ni interrogation akayihusha n'icigwa ca EPS cyo urumva birumvikana ko aca gihusha mugabe igihe mu mutwe yitegura avuga ati murangurira aka kantu harageze intambara iyo musi mezuku ifata neza ndarenza kokora hanyuma nkafungura singe ntafunguye hanyuma mwigisha ninumva ndiko merewe nabi ndamubwira yuko ntamerewe neza ivyo byose turabitahura ni ikintu cyo kwitwararika gusa afite ingorane suko ari ubutinyanka ingorane niyo etat yugukangukwa uragakangwa kuko atari ikintu wayiteguriye nkuko wese yabivuze uwundi aripanga akavuga ati iyi periode nzobameze uko indi periode nzobameze uko itariki nzobameze uko akamenya neza ubuzima bwawe ahandi naho yukangu ikintu cyose ukangutswe ikintu cyose ugikoze kikagushikira mu bintu utari wateguye giteza kukugarukira ingaruka mbi kuko ikintu cyose kuko kizana stress ikintu rero kizanye stress kimera nabi sino ubuzima bw'imisi yose umuntu azi ukomera kandi si n'ingwara n'ibihengendanwa hari igihe cyo kuba mwiza hari igihe cyo gusa nabi hari umuntu aramenya ko yipanga